cagiye kuba nuko nkuko abakozi mu biro vy'umukuru w'igihugu babivuga umutambukanyi wiwe ararenza urugero agahonyanga n'amategeko mu bijyanye n'ingingo afata. Benshi mbere baravuga yuko bigoye gutandukanya amabanga y'umukuru w'igihugu n'amabanga y'umutambukanyi wiwe. Nk'akarorero baratubwira yuko umutambukanyi wiwe ahamagara abashikiranganje akabaha amategeko y'ivyo bategerezwa gukora, akababwira ati kura uriya mutegetsi kanaka. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza kuri chaîne yacu. Ndabahaye ikaze aho muherereye hose, abizi ko ari benshi badukurikira bari muri Afrika mu bihugu bitandukanye ku migabane ya kure, kandi abenshi bari mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Ndabakengurukiye cyane ko mukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza imisi yose kuva kuwa mbere kugeza kuwa Mungu. Turi kuwa Mungu ku itariki ya 20 Munyonyo mwaka 2022. Aya makuru rero tuza gutangurira mu gisata ca politike. Bob Rugurika kwiguma vyanse ajeje guhereza inama zikomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Nko umumenyesha makuru yakurikiranye cyane imyidogo y'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, Bob Rugurika arongoye radio RPA ahanura ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yoronderwa ibiro vyiwe akoreramwo. Bob Rugurika yemeza ko Angeline Ndayishimiye bandanije gukorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bizoteza kajagari kenshi mu nzego z'igihugu. RPA rero ibona ko ibintu vyifashe muri iki gihe bisa nuko hari intwaro zibiri mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muraza kumviriza Bob Rugurika mu majwi yiwe nkuko rero vyaciye kuri RPA ku itariki ya 18 Munyonyo uyu mwaka 2022. N'amajwi rero yumvikanyemwo Bob Rugurika ariko agira inama canke se yatanga impanuro ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Tumaze imisi dushikiriza vyishi akora ariko bikabangamira abakozi batandukanye bo miro vy'umukuru w'igihugu, kandi nabo badahwema kwidoga. Nagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabahaye kweze mwese aho muherereye mukurikire Bob Rugurika. Benshi mu Barundi ntibigeze babona yuko kuva Uburundi bwitwa Uburundi bwabaye ubwa mbere umukuru w'igihugu agena umutambukanyi wiwe mu mabanga akomeye mu biro iwe. Ivyo rero vyabaye kuva mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2021 aho President Ndayishimiye yashinze urwego rwitwa ngo n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gushika ngaho nta kibi cyari kirimo, kandi bisigura yuko umutambukanyi wiwe ari wajejwe ibisata byose by'iterambere. Ikibi cagiye kuba nuko nkuko abakozi mu biro vy'umukuru w'igihugu babivuga umutambukanyi wiwe ararenza urugero agahonyanga n'amategeko mu bijyanye n'ingingo afata. Benshi mbere baravuga yuko bigoye gutandukanya amabanga y'umukuru w'igihugu n'amabanga y'umutambukanyi wiwe. Nk'akarorero baratubwira yuko umutambukanyi wiwe ahamagara abashikiranganje akabaha amategeko y'ivyo bategerezwa gukora, akababwira ati kura uriya mutegetsi kanaka canke hamabanga uyu mutegetsi kanaka. Ikindi naco baravuga kibababaza yuko akoresha ka mwana wa mama bijanye n'imiryango, koresha ibijanye n'imigenderanire yiwe bigahungabanya ibikorwa by'inzego za leta. Ikindi rero giteye ubwoba bavuga nuko bavuga bati iyo azanye ibijanye n'imibereho yiwe n'urugo rwiwe ati ivyo vyovyo birahungabanya cyane gose ibikorwa by'inzego za leta. Ariko rero baragaruka bakavuga bati ugiye kubiraba baravuga yuko bigaragara yuko ingingo nyinshi afata zijanye no gushaka kwegeranya amatungo menshi mu mwanya muto, icyo bita enrichissement illicite mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo rero bakavuga yuko kenshi mu kubifata bigora kubona bene izo ngingo amategeko zisunze. Aha rero abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bagaca bavuga bati bidahindutse itegeko rimugena gutwara ubwo rwego mu biro vy'umukuru w'igihugu n'ubundi impingira cyari ndende mu bijyanye n'intwaro ibereye. Yo ni Bob Rugurika arongoye radio RPA. Ni mu mpano rero yari yatanze avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye uhabwa ibiro vyiwe ku giti ciwe.
Tubandanirize mu yandi makuru. Abakozi bo muri sentare iraba ivy'amasoko ya leta barigishijwe ubuhinga bwotuma badasesagura itunga ry'igihugu. Byabaye ku itariki ya 18 Munyonyo mwaka 2022 harasozerewe n'inyigisho zatunganijwe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi mu mugambi PAGEF. Bamwe mu bahawe izo nyigisho abaharimo abakorera mu bisata vy'ubucamanza no gushingura ivyo mu bubiko vyo muri sentare iraba ivy'amasoko ya leta, aho bigishijwe ubuhinga bwotuma badasesagura itunga ry'igihugu. Abandi bahawe izo nyigisho n'abigisha bo mu ishure ryigisha abakozi ba leta ENA canke École Nationale d'Administration, bari kumwe n'abakozi bakora mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Bakaba bahawe inyigisho mu gisata c'ubutunzi n'intwaro. Umugwi wose muri iyo itatu twavuze wahawe izo nyigisho warugizwe n'abantu 30, nayo izo nyigisho zikaba zari zimaze iminsi 4, bwari kuva ku itariki ya 15 gushika ku 18 kwezi kwa 11 mwaka 2022. Denise Minani, umwe mu baronkejwe izo nyigisho asanzwe yakora mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, arashima cyane izo nyigisho ngo zaje hageze kandi zari zikenewe cyane. Yavuze ko zigiye kubafasha mu buzi bwa misi yose barangura cyane gukorana bimwe wamengo birazira ku bakenyeza, kizera ko bagiye kuba abarongozi beza. Elize Ndaye na mukuru wa sentare mu byo yijejwe arimo gucungera amatungo ya leta, avuga ko izo nyigisho baronse ari akamaro kuko bahora bakoresha amafaranga menshi mu kwiga ingene amasoko ya leta yatanzwe nuko yakoreshejwe, kuko ngo bahora biga ku isoko rimwe ariko ubu bakaba bigishijwe ingene bazohora bafatira hamwe amasoko nka 10 canke 15 kugira bitume badasesagura amatungo y'igihugu. Jean Bosco Ntungirimana arongoye igisata cyo gushingura ivyo mu bubiko byo muri sentare iraba vy'amasoko ya leta, nawe arashima izo ngingo bahawe ngo zizotuma kubika inyandiko haba mu mpapuro canke mu buhinga bwa none canke numerique vyoroha, bikaba mu buryo bugezweho kandi bwizewe. Abaronkejwe izo nyigisho bose bakaba barahawe urupapuro rwemeza ko bazikurikiranye. Ivyo bikaba vyitabwe n'umuyobozi mukuru wa ENA Dionise Arakaza, Christophe Lirac n'umuhanuzi mu buserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi, umwunganizi w'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Deo Robert Intwari n'abandi bagiye batandukanye. Mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca asaba abanyamwaro gutunganiriza abanyagihugu babitura. Mu nama yariko aragirana n'abarongoye intara ya Mwaro kuri uyu wa gatanu itariki ya 18 Munyonyo, mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yasavye abajejwe intwaro n'abakora ubuzi bwa leta sanzwe biturwa n'abenegihugu bo mu ntara ya Mwaro kubatunganiriza ataco barinze kubasaba nk'uko amategeko abisaba. Ikindi abasaba gushira abenegihugu ku kivi hamwe no gutunganya neza amatungo ya leta mu kuyakoresha hakurikijwe amategeko. Ni muri rwa rukurikirane rw'ingendo umushikiranganje wa mbere maze imisi akorera mu ntara zo hagati mu gihugu, agenda abonana n'abajejwe intwaro, abakora mu buzi bwa leta hamwe n'abarongoye amashengero n'amadini, aho bagenda barahimiriza bongera basuzumira hamwe imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Yandi makuru avugwa cyane mu bihugu bibanyi kuri Republika Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda. Hari umusirikare akekwa kuba uwa Kongo yarasiwe ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda nico cyatangaje ko kitashoza intambara kubera umusirikare umwe wavogereye igihugu. Ibibaye nyuma yuko umusirikare wari aturutse mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo arasiwe ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengero bw'u Rwanda. Ari mu kerera ubwo abene igihugu bitegura kuja mu mirimo itandukanye basanzwe barangura, ubwo humvikanaga amasase ku mpaka azwi nka Petite Barriere, aho umusirikare kekwa ko yoba abarirwa mu ngabo za FARDC yaraswa n'igisirikare cy'u Rwanda. Babonye vyabaye bemeje ko uyu musirikare yaje arasa ku birindiro by'igisirikare cy'u Rwanda, akaba ari nayo mpamvu nk'uko vyatangajwe n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda ingabo z'u Rwanda zitadebeye, ahubwo ko zahise zimurasa mu rwego rwo kugira ngo hatangira abandi baraswa.
Bamwe mu banyarwanda rero baganira n'ijwi rya Amerika baravuga ko kuba igisirikare cy'u Rwanda carashiye mu nyakwigendera ari igikorwa ciza kuko baba bizeye umutekano wabo. Ku rundi ruhande kandi abaturage bavuga ko iki ari igikorwa c'ubucotoranyi, bityo ngo umuntu wese uzogerageza kwikinyira u Rwanda yo uraswa. Umuvugizi w'ingabo mu Rwanda Ronald Rwivanga ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika yatangaje ko bishoboka ko vyatewe n'umwuka mubi hagati ibihugu bibiri aco Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru ryamubajije niba ico yise ubushotoranyi gikomeje yashozwe intambara, avuga ko umusirikare umwe atatu mu Rwanda rushoza intambara mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ntaco catangaje kuri ubu bushotoranyi. Umusirikare yaraswaga yari yambaye impuzankano y'igisirikare ca Kongo. Bazwanyi bacu ndabakengurukiye cane, amakuru niyo twabateguriye niyo twatanguriye ko kuri uyu munsi wa Mungu turaza no kubashikiriza n'ibindi byinshi bivugwa cyane irya anino mu gihugu c'u Burundi. Cyo musaba nuko ufyona kuri subscribe canke sabone utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza iminsi yose. Murakoze kandi muhezagirwe.